akifuza ko amafaranga yose atozwa ata amategeko ayagenga akwiye guhagarikwa nabo nyene ngo bibereye mu bukene butagira izina. Akajagari karangwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD gakwiye gutorega umuti n'abarundi bose mu gushira ku butegetsi abababaye ingorane z'abanyagihugu. Agatogwasa aherutse kwambugwa umugambwe CNL ukegurirwa Nestor Girukwishaka ashikiriza ko ataco yiteze cohinduka kwishingwa ry'imigwi ijejwe amatora mu makomine, mu gihe abanyepolitike batari bake bagumye berekana amakenga bafise bihweje ingene hashizweho imigwi ijejwe amatora mu ntara sepi. Kubwa Agatogwasa rero ivyo umugambwe uri ku butegetsi uri kubikora mu ntumbero yo gukumira imigambwe itavuga rumwe nawo. Bamwe n'abandi bakunze kumva imyidogo y'uwo yahoze aramutswa umugambwe wari ufise igihagararo gikomeye mu itavuga rumwe na CNDD-FDD bamuhanura kuva ibuzimu akaja ibuntu yifatanye n'abandi barundi bariko bagerageza gushayura Uburundi bugeza aho umwansi ashaka, kanatsinda uburongozi bw'igihugu Gwasa yifuza gushikako ngo nta uzobumuha mu ntoki atariwe ubwiwe abuharaniye. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Kuva hagishigwaho umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni urongowe na Prosper Ntahogwamiye yahora ari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, abanyepolitike batandukanye ndetse n'abari mu mashirahamwe yigenga barashikirije ko intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD iriko irategura gusubira kwiba amatora yemirije mu mwaka w'ibihumbi 2025 hamwe n'ibihumbi 2027. Kubwabo ngo ntivyumvikana ingene umugwi seni witwa ko wigenga worongorwa n'umuntu yahora afise amabanga akomeye muri leta. Amakenga y'abo banyepolitike hamwe n'abo mu mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike yagiye gushimangirwa n'ishigwaho ry'imigwi ijejwe amatora mu ntara sepi, aho abayigize nka bose bakomoka mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bakabona kandi ko ariko bizogenda no mu gushiraho imigwi ijejwe amatora mu makomine, ivyo bita sesi. Eka Agatogwasa aherutse kwamburwa umugambwe CNL ukegurirwa Nestor Girukwishaka ashikiriza ko ataco yiteze cohinduka mwishingwa ry'imigwi ijejwe amatora mu makomine. Ku majwi dukesha radio Shima FM, Agatogwasa avuga ko ivyo umugambwe uri ku butegetsi ngo uriko ubikora mu ntumbero yo gukumira imigambwe itavuga rumwe nawo. Vyongeye ingendo nk'iyo yo gutunganya amatora ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi gusa ngo iteye kubiri na demokarasi. Umvirize ubisigurwa n'umushingamateka Agatogwasa. Itunganywa ry'amatora y'umwaka uza muri rusange ntimubironderere kure, nimubanze mwibuke byashikirijwe kwezi kwa gatandatu tariki 18 muri 2020 aho umukuru w'igihugu yashikira ubutegetsi. Muribuka yuko mu ijambo ryiwe yavuze yuko ibintu byo kuvuga ngo abantu ni muri opposition yuko kujya ibintu atakibanza bifise, ko atazokorana n'imigambwe, ko azokorana n'abantu igiti cyabo. Aho rero iyo muri ko murashaka kumenya sepi sesiseni imumve ko bikorwa muri iyo ntumbero. Amatora yitirirwa benshi mugabo atumbereye umugambwe uri ku butegetsi, atunganywa ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi. Cyo bituma rero ibyo kuvuga ngo umuntu yoshima jewe ku ruhande rw'iwanje nta n'ivyo nubona, mu gihe utemera yuko hari abashobora kuvuga ibinyuranye n'ivyo wewe ushaka. Icyo gihe urumva ko demokarasi waba wamaze kuyishira ku ruhande ukayivuga ku rurimi gusa mugabo mu by'ukuri atayo wemera atayo bamwe. Aho bigeze sinibaza yuko hari icyo bohindura. Bamwe n'abandi bakunze kumva imyidogo y'uwo yahoze aramutswa umugambwe wari ufise igihagararo gikomeye mu itavuga rumwe na CNDD-FDD
bamuhanura kuva ibuzimu akaja ibuntu yifatanye n'abandi barundi bariko baragerageza gushayura Uburundi bugeza aho umwansi ashaka. Kanatsinda uburongozi bw'igihugu Rwasa yipfuza gushikako ngo ntawe uzobumuha mu ntoki atari we ubwiwe abuharaniye. None rero wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye. Yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda Umukama ni mwanki ikibi. Turazi gukunda Umukama rero nakumurikire ujana Uburundi bw'Umukama mu neza amajambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Atugarukane abari mu buhungiro ati incabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zisanzwe zifise. Mu gihe bigaragara neza ko ibintu biriko birayangara mu gihugu kandi mwizo ncabwenge ziri nyuma y'igihugu bikaba bigaragara neza ko harimwo abafise inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kino gihe. Mbega umukuru w'igihugu yoba ashika kubitiza agatima mpembero kuri iri sengesho canke yoba yarifashe minenego? Mu gihe umukuru w'igihugu yokwiyibutsa iri sengesho akarishira ku mutima, ivyo akabikora yisunze inyungu z'abarundi bose, atisunze inyungu z'umugambwe, atisunze inyungu z'amoko, atisunze inyungu z'intara, igihugu c'u Burundi coca cogorora mu kanyisasi. Hanze y'igihugu hari incabwenge nyinshi mbere usanga zifise imigambi myiza cane yotuma abarundi batera imbere mu kanya gatoya. Umukuru w'igihugu rero afise uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bigume canke vyorohe. Byose ahanini vyugariye kuri we kuko byose bikirira canke bipfira ku burongozi. Ubuzima tubayeho kino gihe ni ishusho y'uburongozi buriho kino gihe, ariko mwibuke yuko ugwaruka ariko rwinshi cyane kandi rufise uruhara ntangere kugira ngo haboneke inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu c'u Burundi. Yasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwarimu yageje kuvyumva mu ngingo nkuru ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke cane cane abegereye ikibira. Ubwo bwoba buturuka ku kwama babona abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe muri abo banyagihugu babahegereye ikibira ngo baramaze guta izabo barahunga, n'abajejwe intwaro bahumuriza abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko abo bitwaje ibigwanisho bashobora kuba bafitaniye imigenderanire na leta y'u Burundi. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherutse gushikiriza mu gihugu kibanyi ca Kongo kuvyerekeye u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka niyo agarukwako n'abo banyagihugu mu kwerekana kwabo bitwaje ibigwanisho bari mu kibira bashaka gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda bashigikiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD ngo izokwegera amahano u Burundi hamwe n'akarere u Burundi buherereyemwo ngo niyo gusezerera hakiri kare. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ubwo bwoba bwibonekeza cyane mu banyagihugu bo ku mitumba ya Nderama, Bumba, Ryazo, Ruhembe, Giserama, Vyave na Nyaruguru yo muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Amakuru ava mu ntara ya Cibitoke yemeza ko abitwaje ibigwanisho bafise ibigwanisho vya rutura bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baguma bibonekeza ku nkengera z'ikibira.
abo bagwanyi bagwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi cy'u Rwanda baguma batwara ibintu by'abanyagihugu begereye ikibira. Ubusuma bukaba bwama bwakozwe mu mihana yegereye ikibira. Ivyo kurya inka, impene, intama n'inkoko biratwagwa ku nguvu n'abo bagwanyi baba mu kibira, bikavugwa na bamwe mu bashikiwe n'iyo ngorane. Bamwe mu miryango imaze gushikirwa n'ico kibazo baramaze guta ingo zabo barahunga ku gutinya kuzogirirwa nabi ngo bahave bahasiga ubuzima. Ivy'abagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba bari bamaze kuvugwa katari gake n'abanyagihugu bo muri komine y'Amabayi mu ntara ya Cibitoke nyene. Muri kino gihe ngo bariko bagerageza kuba mu gice cegereye ikomine ya Bukinanyana. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro hamwe n'inzego z'umutekano gukora ivyotuma uwo mugwi udashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Musitanteri wa komine Bukinanyana Christian Nkurikiye aremeza ko amaraporo y'abajejwe intwaro bo hasi hamwe n'abanyagihugu ubwabo yama yerekanye ko abagwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baguma bagaragara. Uwo mutware araremesha abanyagihugu akanabasaba gufasha abajejwe umutekano kugira hamenyekane ahari abo bagwanyi. Bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke baramenyesha ko abo bitwaje ibigwanisho bashobora kuba bafitaniye imigenderanire na leta y'u Burundi. Amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gushikiriza mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho yemeye ko azofasha urwaruka rw'abanyarwanda kugira ubutegetsi bwa Kigali butembagare, ngo niyo yerekana ko abo bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu kibira bashaka gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda bashigikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD ngo izokwegera amahano Burundi hamwe n'akarere Burundi buherereyemwo, ngo niyo gusezerera hakiri kare. Urakoze Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Yaraye akubaguwe bidasanzwe n'abajejwe umutekano batako baramufunga inyuma yo gushaka kumunyuruza. Uwo nawe ni urongoye umugambwe ya PDR Gabriel Banzawitonde. Mw'ijoro ryakeye nk'igihe c'isaha 3:2 ni uwo munyepolitike yakubagurwa n'abajejwe umutekano ku kiraro Gikoma kigabura komine Mutimbuzi na quartier Carama. Ni mu gihe yariko aragerageza kubuza abajejwe umutekano kwa kigiturire umushoferi wa taxi yari yunguruje abantu barenze igitigiri yategerezwa gutwara. Amakuru ava mu gipolisi muri zone ya Kinama komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura avuga ko Gabriel Banzawitonde yidondoye arereka ibimuranga bajejwe umutekano bamukubaguye, ariko baruhira kumukubita baranatabura karanga muntu yiwe. Muri uwo mwanya nyene abo bajejwe umutekano baciye bashaka kumunyuruza, mu nyuma bahava bamujana mu gasho ka zone Kinama. Nk'igihe c'isaha 7 z'ijoro baramurekura ngo atahe, nawe aravyanka kuko amasaha yaragiye. Mu gatondo ko kuri uwa gatanu igenekerezo ry'icenda niho yaciye arekurwa, aho yatashe akibabaye kuko yakomeretse ku munwa no mu mugongo, aho yakubiswe imisipi n'abo bapolisi ku kiraro Gikoma. Bamwe n'abandi bumvise ivyo vyaraye bishikiye uwo munyepolitike bavuga ko atagitangaje kirimwo, ngo kuko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD atawo bugera umutwe mu kumukorera ikibi. Nk'abo bapolisi bari basanzwe bariko baka igiturire, ngo kubona bagaruka bagasinzikariza ubuzima uriko ababuza gukora ikintu kinyuranye n'amategeko, ngo nuko bishimikije aho mu nzego zo hejuru zibakurira babatuma kwaka ibiturire ayo baronse bakayabashikanira, nabo bagahabwa dukeya nk'umukozi yavuye gukorera shebuja. Ku bwabo banyagihugu batashimye kuduha amajwi, ivyo vyaraye bishikiye urongoye umugambwe ya PDR, ngo bikwiye gutuma abarundi bacijijanya imitima kubona neza ko umuti w'ingorane abarundi bafise uzoboneka ari uko abarundi bahagurutse bagahindura ubutegetsi bakahashira bushasha bushira disipline mu bintu byose bijanye n'ubuzima bw'abanyagihugu n'igihugu.
kuri ico nyene kijanye n'ibiturire vyakwa n'abapolisi mu mabarabara bikaba vyaraye bihatswe gutuma umukuru w'umugambwe ya PDR anyuruzwa n'abanyagihugu bafatira imodokari zibunguruza hagati mu gisagara ca Bujumbura zibatwara mu bice bitandukanye ntiborohewe n'ibiturire bakwa baba baja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baba baja mu manuko bw'ico gisagara nyene bakwa muri kino gihe igiturire c'amafaranga 2,000 mu minsi iheze umwe wese akaba yakwa amafaranga 1,000 iruhande y'ayandi ariha imodokari imwunguruza abaka ico giturire akaba ari abapolisi hamwe n'imbonerakure uyatanze akugwa hatonze atarashikirwa bakaja kumwinjiza mu modokari imwunguruza abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko baruhijwe n'ivyo biturire vyimonogoje ku bituro vy'amabisi uyu munyagihugu tumutegabiri hanyuma tumaze iminsi tubabwira yuko ibiturire vyabaye ndasi ku mabisi ubu umuntu kugira afate bisi mukura muri Vyimujana kumusaga ugasigaye atanga amafaranga 2,000 ubwa mbere cyane ari 1,000 umunsi rero twageze gusemera dora turabarira ati semerere byari byahagaze umwanya mutoya umugabo byongeye ku murindi munini ubu kugira bisi ufate bisi gushikana mu Kanyosha mu Ruziba urinda gutanga ikire cy'amafaranga 2,000 ubu kugira ufate bisi gushikana mu Kamenge urinda gutanga amafaranga 2,000 ubu kugira ufate bisi gushikana mu Kinama za Mutaku urinda gutanga amafaranga 2,000 utanga amafaranga 2,000 bagacucisha urungo ngo uriya bisi hamuri hamwe 600 icyo giciro kiswe na leta nukuri ibyo bintu byananiranye abanyagihugu benshi nukuri bararusha nta kundi umuntu yo kuri umushahara w'intica ntikize ha umuntu yiwe ukazi warushe n'inzara n'akantu tondere bisi hanyuma ucukubagugwa bo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga baridogera abajejwe intwaro ku mafaranga bariko barabaka abahanuzi bo ku mitumba bagenda baca ku rugo bakaka amafaranga 3,000 babwirwa ko ayo mafaranga ari ayo gukoresha mu kubakira amazu abamugariye ku rugamba abo banyagihugu bakaba bibaza ko ari bo bafise ubushobozi bwo kubakira abo bahoze ku rugamba bakabura inyishu abanyagiteranyi basaba abashinga amateka batowe mu ntara ya Muyinga guhaguruka babarize iryo kori rishasha ryadutse ku banyagihugu aho ryazananye Dondo Jemba z'umutima nawe ndagukengurukiye nk'uko mwaraye muvyumvise bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bavuga ko ikibi umugambwe CNDD-FDD uriko ukorera abarundi kirenze abo banywanyi ba CNDD-FDD bamenyesha ko bamaze kubona ko atarukiza biteze ku butegetsi bw'umugambwe wabo basaba abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'abarundi bose kudasubira kwiruka inyuma ya CNDD-FDD no kutayitora mu matora yimirije ngo kuko naho abarundi boyiha imyaka 100 ataco izopfa ishikanye ko abarundi nakarenga ubuja gusha buratagata abanyepolitike bose nabo basabwa nabo bagumya banga ba CNDD-FDD gufungura amaso ngo babone ko CNDD-FDD ari gihano umuvumo ku barundi baheze bifatanye n'abandi barundi bikure ko CNDD-FDD amatora yoyo yimirije ngo yarahejeje kwibwa ngo hasigaye gutangaza gusa ibiharuro abarundi bose ngo barashoboye gutuza burundu CNDD-FDD umwe aserukira abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD babona ko CNDD-FDD iriko ikorera ikibi kirenza abarundi tumukurikire Ni hano dusozereye amakuru yo kuri no wa 9 myandagaro umwaka 2024 mwakoze mwebwe mwariko murayakurikira ndashimiye kandi bagenzanje bakoze ibishoboka kugira bayegeranye bongere bayabashikirize hamwe n'uwatumye mvuga mukanyumva Arine Munezero nari kuri mikro ndabaseze ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha